ariko turifuza uduhe umuco kuri kijya kintu nikiye kintu biziko ku nkuru ya DJICIA kuko twarabonye amazi deju bamwe baravuga ngo ari mu gasho abandi ngo ari muri PG abantu bo muri entertainment bose nasanze ari njyajya amaze gufungwa iyo umuntu afunzwe abantu bose bibaza ko agiye guherayo ariko mu nyuma yaragiye ararekugwa kubera igice igihe ciwiwe kuko novuga yuko byari bimubeshejeho muri no misi bibeshejeho beshi ahubwo mu Burundi hari habuze abantu nk'abajya rero mu gihe rero hamaze kuboneka n'umuntu umwe aza kuduza umutwe abantu bose yagira n'akayerere gato uraza abahungu bafungwa uwamufungishije we yagize neza ku ruhande rw'iwiwe ku ruhande rw'abafana hari ababangamiwe ku ruhande nabwo abantu bari muri entertainment abeshi n'abanezerewe mugabo ikibazo nuko bagiye kunezerwa banezerwa kanya gatoya yaravuga ngo ari muri Kenya cheval muri umwanya ntituzi yabarizwa no ntakivuga nta TV nimwe barizwako uramuhera ahubwo yagiye mu byunguka mu byakazi mugabo urashobora gusanga oya kare byashuka zibona mukutaniye no mwibara bariko aragenda ubo ntibigishika oya yacecetse gusa ubaza gusura gusokora oya je ndashobora kwibaza yuko ariko mu barondegwa ngo yarimo cyumenga makuru nahawe nuko harondegwa DJICIA Chevare mu nyuma na Nerinate umuhinga mu vy'indege mubeni bamwita umuhinga mu byo gufata indege umuhinga mu byo gusega umuhinga mu byo gufata indege gusega hana byo gusega hapana byo gufata indege indege yari baramuhindura izina giwe ngo umuhinga mu byo gukubitwa no gusega no muri n'indege yagiye ko kubona none yari oya gere iganatasha yagiye hari bakine ba promoteur yakina abantu bafasha gupromoting ibikorwa ba Star Boy mu post edition yavuze yashizeko yavuze ati abamenyesha makuru bari ko barahabwa agaciro nkako bafise tuvuge ko byo bitegwa niki bari ko promoting abaye bari ko promoting abaye Star Boy ko arafasha gupromoting abahe ko atakine karafasha muri nta na kimwe umuntu we ujya Star Boy n'umuntu akwega yikwegera yakwega yizanako amakonti afata nayahe ntatumira simbizi umustar igasubiza umustar mu byo gufata indege siko ntaza gufata content ukibaje indege ku muntu abazwi nyene bwatuyungiye ndaronka abantu 10 ntajyana abantu banatasha kubera Natasha azi yuko agiye gufata ibintu bya Natasha amusigira arikunda ntakunda entertainment okay uvuze Star Boy none aha mu Burundi turafise umuntu amaze kuduza baririmba besh inde nawe Buja FM mu misi heze yakora ko abanyamakuru nk'aba Amipro iraduza ba with design ku rugezo twe tutari tubazi ko kubera twagiye kubamenya tubahawe na Buja FM hariko ba Amipro kubera ko bose bavuga ngo baduwijwe na Amipro kubera Amipro yari umustar mu mwanya kuri Buja FM burya twarahombye ikintu gikomeye cyane haraduga ba Beri Music ku bwa Amipro na Buja FM kandi n'ubusimbizi yagusize kwa maboko arafise umubano mwiza n'abandi bantu yuko ashobora kugeragereza bigakunda Star Boy yakoze iki nta munyamakuru numwe mu gihugu agihasigaye ariko ateza imbere umuziki mbanje kubashimira kuri mwebwe ukungene subscribe irikiraduga abakunzi bacu abakunzi ba Step Media abakunzi ba Kagasori Kishimo abakunzi bacu so guys navuze amajambo menshi mbanze shimira abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye Arabi Oman Australia Etazini mu Rwanda wa commentaire yo turashi twamatwa yabonye ni full vibe full energy uno musi rero n'umusi dasanzwe is another day is another vibe is another bang nabagarukaniye bamutumire wanyu nyene ni Victorious tuje gusesangura muri entertainment murabizi ni inkoni y'abafana ni inkoni y'abantu bari celeb navuze amajambo menshi reka tubanze tumwakire kiri gute my brother jemeze neza ku mutima no ku mubiri gose long time my brother waraduhevye sana numwanya n'ubuzima byose byaracanganye cyambura okay nigiye kinini tutakubona kuri Step Media ariko mbere yuko tuza gushika muri byinshi banza kwanza baramutse ndaramukije abakunzi banje kuri Step Media nenda bakumbuye cyane uyu munsi ntabyimve ko ndavuga ati ndakumbuye kuza tuyage nabo gatoya nubwo bitaba byoroshe nacyo bigoranye kwiyunguruza biragoye binabiri yagusa ndagerageza uburyo bwose tubana nabo yego ni Victoria nyene uno munsi namamagaye kugira ngo tuyage muri ibintu bya entertainment nyene murabizi yo mu mubonye tubazanira exclusive nyene zigiye zitandukanye uno munsi Victoria's entertainment yibona gute je ndabibona neza yego uri si yego je ko ntabibona neza ko hari abantu twumvise ngo baheruka kugwa mu bintu bintazi nashimye kuvuga izina bigiye bibaye abaragatwiko ni sawa nivyo turanabikunda gabiza okay impamvu nakurondeye mfise byinshi nifuza kuyagana wewe yego la fois passée hari ibintu byabaye kuri wa mwigeme wacu yaramaze iminsi agisibije muri industry yacu ntiduhurutse kumubona ku ma social media ntituzica habaye yego ariko turifuza uduhe umuco kuri kijya kintu nikiye kintu biziko ku nkuru ya DJICIA kuko twarabonye yaramaze deju
bamwe baravuga ngo ari mu gasho abandi ngo ari muri PG abandi sinzi niki kintu biziko nta birenze ndabizi ko kiretse yuko amakuru amwe nagenda yakurikirana nkuko sanga nabikurikirana kubera ko je sinigeze nja kumuraba sinarose umwanya ku mpamvu runaka baramutwaye arafungwa iyo misi ibiri gusa icyambabaje nuko abantu bo muri entertainment bose nasanze ari njyajya ku rugezo rwo hejuru uvuze njyajya ubushatse kuvuga nk'abandi amaze gufungwa iyo umuntu afunzwe abantu bose bibaza ko agiye guherayo ariko mu nyuma yaragiye ararekugwa ntibyambabaje byarangyoheye kuko je sinjyoherwa niyo umuntu ari mu makosa yafunzwe birambabaza ahubwo mbashaka bati yafunzwe kubera iki kubera atari kubigenza uko nuko ariko wabona umuntu yifashe video ngo wa mukobwa ngo amaze muri game ngo indwi zibiri ariko byarambabaje sana kubera igice cari gihe ciwiwe kuko novuga yuko byari bimubeshejeho muri no misi bibeshejeho beshi ahubwo mu Burundi hari habuze abantu nk'abajya rero mu gihe rero hamaze kuboneka n'umuntu umwe aza kuduza umutwe abantu bose yagira n'akayerere gato uraza abahungu bafungwa oya hari nabo bafungwa nabimenye ivyo nabiruka kuvyumva kwa Oleg bo muri entertainment niho abantu twe duritse kuvyumva ko ari umuntu bafunze ntitwe tubiheruza bivugwa kuri bajya baba ko baravugwa abandi bo bamayo bahowe n'ibintu bitandukanye kabisa mugabo ibintu vy'imbuga tuzokwamayo ariko twemeranye yuko gufungwa kwa G sinzi ko yafunzwe mugabo harabavuze ngo yagiye gukubitwa inkoni ngufi inkoni ngufi genre twumva menga ni nk'impanuro ati usubiriye ebana ni tugaruka indani ni ikintu cyo kwiye kuhaba canke bari kumureka kabanza kidagadura gato oya mu gihugu gitwagwa gifisaba kirongoye ntibikwiye yuko umuntu nyene yo kwitwara uko ashaka nimba abantu bamufungije afite bamufungiye bafise uko babivuganye n'ukuntu bizogenda birakurikirana mu nyuma rero mwo mwanya ko baramufunze uwamufungishije we yagize neza ku ruhande rw'iwiwe ku ruhande rw'abafana hari ababangamiwe ku ruhande nabwo abantu bari muri entertainment abeshi n'abanezerewe mugabo ikibazo nuko bagiye kunezerwa banezerwa kanya gatoya bamenga ni kudete ya 2014 ariko Victoria hari uwundi muntu twumvise hajye nye Jise gifungwa yateye tutazirengero ryo Cheval ufise amakuru yiyo nta makuru namake ya Cheval fise bavuga ati ubu yageze ngirageze wa muri rirare yaravuga ngo ari muri Kenya Cheval muri umwanya ntituziye abarizwa no ntakivuga nta TV nimwe barizwa ko ahubwo yagiye mu byunguka mu byakazi mugabo urashobora gusanga oya kare byashuka tubona mukutaniye no mwibara bariko aragenda ubo ntibigishika oya yacecetse gusa ubaza gusura gusokora oya je ndashobora kubaza yuko Cheval yagiye mu byakazi nuzi ko asanzwe ari umudandaza ashobora ko yagiye kugura mugabo ico kintu bamuvuga ko cyo guhunga je sinabaza ko ari ico ariko mu barondegwa ngo yarimo cyane makuru narayumvise cyumenga makuru nahawe nuko harondegwa DJICIA Cheval mu nyuma na Nerinat inkuru yiwe ntirikiravugwa cyane naje ntacu ndayiziko ubundi muntu ngo bashobora kuba ari kuri liste nikoresha umwanya koresha umwanya inkuru yiwe ndamuzi ko si yivya ahubwo ikoresha umwanya mu ino misi ari mu yabira no mu buzima busanzwe oya ubu yafashe inzara ayigira content asigaye atuma umwana ati genda usegere tifise uruzu nubatse rururase rukeneye amabati ijya video content nayibonye kwa Starboy the Ship nabijya bintu nivyo hari umujournaliste yubaka barubaka cisi ni wabaye wa mbere ko na Starboy abajiste gari vy'iwabo byo ntavyo tuzi benshi tuzi ko bamaze yo gupanga oya kubaka nibisanzwe nawe kubaka kuko ibi bintu oya content oya mugiye yo bari kwakora ibi nibindi arashobora kubaka kandi binarenze ko afise n'umugore wo mu diaspora kazi gusa tacari ko aramufasha mwino misi umugore wo mu diaspora kazi mbere mu gihugu cya mani ni batari Arabi ibihugu by'abarabu ariko hari abantu benshi bamwatatse mu commentaire bavuga ati ku muntu w'umugabo vraiment kugira ibintu nkabijya menga ibintu byose byiteze ku mugore kameme bijye kijya si image nziza uri kurerekana ku bagabo mu gihe ari wabifise none wacu byitega kurinda tavyafiseho nuko mvuga bijya mwara ko munaniye kumurera mbo umugore wakoresha umwanya yarafashe video avuga neza ko agishika muri Oman nimba ari mu byo bihugu arimo yarafise amahera zaramuhati aya mahera tegura ugura ahantu twubake ninaza nzoshikire ahantu iwanje kabisa ariko uko iminsi byagenda birahinduka bigenda birahindura isura akoresha umwanya urazi bya bigabo
byo ngahi Bujumbura nibisazi bonye umwana birapfuka menga ntivyubatse kwera kugeza yaho yuko ubukoresha umwanya ata mwana numwe wiwe bafise abana babiri mwabana bose afise nta numwe ari kwishuri bose barataye ishuri kumvo kurugezo bw'ubukene agezemo amahera yarayarose kubigisha leta no muri leta arabuze n'abari amakaye yamakaye ntayafise yagira ababiga oya koresha umwana warabayeho nabi kabisa ni ukuvuga yuko abana barasabiwe indaro umuhungu abo bana babiri ku rugezo rw'uko umuhungu atebakananira akamugarukana akamusubiza muhira avuga ati systeme yo kugira tubeho ino munsi reka nza ndagufata ka video usega uvuge yuko dukerereje amabati turabiko tworara turiye ubu nta kandi ka video bafata guhera mu gatondo gushika rirenge no musigiye kuri page yakoresha umwanya post yose agize n'inzara no gusega mani kugira ukemura ibibazo vyawe suko wosega ahubwo ivyo bintu atacu biriko birunguka bihebe ugenda upambane urondera amabati subiramo kandi kugira ubeho suko otega amaboko nkuko ngurumva ngo mfasha ahubwo afise amaboko yo gukora nahaguruke arondera akaza agenda kore ikiyede bahemba kenze mira arenga amaboko ngo yitize ivy'umugore imfashanyo y'abene gihugu basanzwe umugore we ntacakimu nibo bapfuye amahera yose yamuhaye ntaciye yamajije yatwaye mu ndani kintu nibagije ko hari gihe barabishika nkayaga n'abantu hari wambwiye ngo koresha umwanya ngo bashwa kuba muci inyuma umugore wiwe nta wamenye umugore wagaca afatwa n'ishaba hariho n'ikiganiro yakoze avuga ati nta mugabo yamara imyaka ibiri adakoze atariye kuri bwabuki umugore ari hanze y'igihugu janye na Alvin Smith no arabivuga ati je ndikinisha uyu mugore adahari ebana turajuni tushobora guhana nawe yifitiye nawe nyene kuza arikinisha byarabaye ko yoko bakenze y'abandi gabiza Victor yenda kuronde mafise byinshi mbashaka kuyaga nawe turi mu gihe abamenyesha makuru ndiko biravuga yuko tutariko turafatwa nkuko twa dukwiye gufatwa umuhinga mu vy'indege mumbeni bamwita umuhinga mu vyo gufata indege umuhinga mu vyo gusega umuhinga mu vyo gufata indege gusega hana vyo gusega hapana vyo gufata indege indege yari baramuhindura izina giwe ngo umuhinga mu vyo gukubitwa no gusega oya ntigera sega ndisabira ntigera sega je ndamushingira intahe asega ndisega Natasha no muri n'indege yagiye ko kubona niyo yari oya gere ega Natasha yagiye hari bakine ba promoteur yakina abantu bafasha gupromoting ibikorwa ba star boy okay hari ama image twabonye yaragize amakonfera amwe n'umuririmbyi muri Tanzania sinzi ko yabonye ama image muga inyuma yaho cyo twumva ngo ntibamwemereye hari show ya Sadbi Tel Aviv bamwankiye ko yinjira turica je ndicara ndiyumva n'izina Star Boy the Ship Office ahageze kurugeza ariko so wa muntu ushobora kuja muri show hama bamwankire ko yinjira kuko umuntu uvuga yuko afatiye hanini entertainment yacu kaya kabare ijyare nani y'umuntu siko security ijejwe gukingira ijyarena siko nimba yaraje umunsi makono ni ibintu vyaho umugizi wa nabi nubwo uri umuntu ameze gute ntiwemewe ariko ntitwigeze turonka umuco kuri kijya kintu nubwo we ashobora kuba afise uko yabisiguye ko umuntu ariko arisigura yisigura yivuga neza nimba hariho nimba umunyamakuru akwiye kubahirizwa siko hajya ntihari Star Boy wenyine hari abandi abanyamakuru bahaye kandi ndibaza wafashe ijya video si Star Boy so ariko kamera Star Boy n'ubundi muntu ariko kamera ko bari kutamenya abandi bantu wewe yuje mu kazi kiwawe ba focus n'akazi kawe kabisa ureke guguma uri umuntu menga ntukura ugume uje mu bintu vyawe uvyitwaremwo neza ijya si imagine za yatanze kubera gukubitwa ni nagasuzukuro oya yashitse kwihagarara ko nk'umugabo kabisa kuko ravuga yuko nka jewe ari jewe hajya rujya mu rugo rw'umuntu gwatera runtera ariye muga kwera umubiri wiwe vraiment byaramufashije yarakomeye no umubiri byaramufashije tonto kabisa kwe hama ico kintu naco cyo kuwankira kwinjira muri rya show ya Sadbi ni keke ufise amakuru yabyo usanga atabutumire yarafise atabutumire ufise ahantu kupfa kwinjira naho nyene ntuvuga ngo umunyamakuru ngo urumva ngo urapfa kwinjiza uraza uje neza urariha ukinjira naho nyene mu gatarusho ufise na kamera bashaka kuvuga ati uje kurorera kamera yisige hajya ntuninjira mu maposte Edison yavuze yashizeko yavuze ati abamenyesha makuru bari ko barahabwa agaciro nkako bafise tuvuge ko byo bitegwa niki bari ko promoting abaye bari ko promoting abaye Star Boy ariko arafasha ku promoting abahe ariko arabifasha ubadi umbwira umuririmbyi yaduze kubera Star Boy umuririmbyi yaduze kubera Star Boy kubera Star Boy ingenda mukubwiye sha nta uhari kamera nta numwe tuvuge ko atakineka arafasha muri nta na kimwe umuntu we ujya Star Boy n'umuntu akwega yikwegera yakwega yizanako amakonti afata nayahe ntatumira simbizi umustar igasubiza umustar mu byo gufata indege
siko ntaza gufata content ukibaje indege ku muntu abazwi nyene avuga ati uyungiye ndaronka abantu 10 ntajyana abantu ba Natasha kubera Natasha azi yuko agiye gufata ibintu vya Natasha amusigira arikunda ntakunda entertainment. Okay, uvuze Starboy none aha mu Burundi turafise umuntu amaze kuduza baririmba besh inde now Buja FM mu misi heze yakora ko abanyamakuru nk'aba Amipro Buja FM yaraje iraduza ba Wiz Design ku rugezo twe tutari tubazi ko kubera twagiye kwamenya tubahawe na Buja FM hariko ba Amipro kubera ko bose bavuga ngo baduwijwe na Amipro kubera Amipro yari umustar mu mwanya kuri Buja FM. Burya twarahomvye ikintu gikomeye cyane muri haraduga ba Beri Music ku bwa Amipro na Buja FM haraduga ubunyene mwino Mr araduze Rexwell mwino Mr araduze Rexwell ku bwa Buja FM niho natanga kumwumvira hari abandi ba promoter bakoze bidasanzwe nk'abasimbizi hari abastari twagenda turamenya kubera abasimbi ko n'ubu simbizi yagusize kwa maboko arafise umubano mwiza n'abandi bantu yuko ashobora kukugeragereza bigakunda. Starboy yakoze iki uyu munsi navuga yuko uri kuravuga Starboy ndazi muri entertainment dufise aba promoter benshi turetse n'aba promoter n'abamenyesha makuru navuga yuko barashobora kuduza umuririmbyi cyangwa ba Juste Gael tukagira ozi sindamuharura mwo cyane kora wewe ibiganiro by'ibumenga ntibijanye na entertainment wewe ni histoire gusa za mbeba byita gute yaje ibiganiro byawe utera inkuru bisanzwe iba ni inkuru bisanzwe quand turafise ba Juste Gael tukagira ba ndabibagiye bamenyesha makuru nta munyamakuru n'umwe n'Imana nta munyamakuru n'umwe mu gihugu ba Bruno hariya urabona nta munyamakuru n'umwe mu gihugu agihasigaye ariko ateza imbere umuziki. Okay, tugirire list uhari wese tugirire list y'abamenyesha makuru novuga yuko ahubwo bakwiye gufatirwa ingingo abanyamakuru bose iyo bava bakora ku ma TV online ntibitayeho umuririmbyi impano shasha bitaye impano zamaze kumenyekana kugira ngo imboga zabo zikwize bijya biharura baba bifuza kabisa siko kiretse yuko ku ma media amwe hari radio Iteka FM ndayikunda sindikunda yumviriza cyane ku mpamvu nyene runaka umunyamakuru waho Aston King ndamukunda cyane ntanzi ntiturabona n'umusi numwe niwe munyamakuru wa mbere amaze kubatumira abaririmbyi nanje bakantangaza bwa ati none uyamuvanye abaririmbyi bato gusa guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa gatanu ata musi numwe utumvise impano shasha uwo munyamakuru sawa hariho undi mujama Dosti Buja arakora cyane mu promoter kuri Facebook promoter kuri Facebook afise abaririmbyi akorera cyane gusumvya abandi cyane cyane yageze kwa Satupi na Drama akora cyane gusumba mugana abandi bato nabonye narabibuka arabibuka yo wamurondeye hariho amaradio amwe nka Irebe arakora abaririmbyi bakajako Buja FM biragutwara inguvu cyane kuva hame proagiriya kugira kane kuri Buja FM kabisa. Rero mu Burundi harakenewe si kibazo cyuko abaririmbyi bataba hari kandi badakora kandi barakora cyane abaririmbyi bato baritanga nitubamenya kubera ko nimba no munsi mu Burundi hari kwakina umuziki hari kwakina indirimbo zibiri gusa hari kwakina Tel Aviv n'indirimbo ya Madiba kubera ko Madiba afise ubwo bushobozi bwo kuriha promotion indirimbo ziwe zikakinwa ahantu hose n'umukoreye cyane akamumenya. Tukiraho nyene hari umuntu twigeze kuyagara ambwira ati burya hari abaririmbyi baduga atari uko bazi kuririmba ari uko bafise abantu bafata ku mugongo motive izije ugasanga base promotion barafise abantu bari hamwe ya promotion akaronka Buiza mu Rwanda ari kigana naravye cy'umudemu witwa Insimbi sinzi kumonza avuga yuko Buiza yaduze kubera afise abantu bamuri hafi mutinze gose ego birafasha siko wewe nabaye baririmbyi ubona ati bakwiye gufatwa ku mugongo kugira ngo ejo canke hirya ejo mu Burundi ntuze tubatakaze kuko abaririmbyi baje turababura arabaze kandi tukabana nyene umupeteni yakizamuka abuziki abantu bamfata ku mugongo mbonga mu Burundi ni beshi cyane hari abajama baje bakora indirimbo imwe iryoshe kurugeza rwo hejuru nka Kingtons yakoze indirimbo amaze nk'imyaka nk'ine isohotse ari imwe isohokana na video yakozwe na Erarmenk video nziza indirimbo yakunzwe kuva uwo munsi muri twasuye kumubona kayiririmba neza siko ba G-Flox baragerageza abo bagomba baza gukora bakora gake ahubwo na G-Flox baritanga barakwiye gushikirwa kubera ko urabona ashobora kuba ufise tala yawe n'uburyo ufise se bigatuma ipfa kubera ko na Dramati n'umuririmbyi mwiza ariko urugezo abikorako
ni ruto kuko dushaka ko babiri kubera ko Dramati ni wa muririmbyi akora indirimbo zibiri mu mwaka umwaka ukaburarangiye yarakwiye kuba ari wa muririmbyi dufise ashaka gusohora indirimbo imwe mu mezi abiri ama EP menshi ama album menshi siko rero kumvo zuko abashaka ibintu bifise karite biri ku rwego runaka abishura nk'umutahe munini bigaciye mutwara umwanya munini agasohora atevye nkabeza ni benshi ba December barakora aje ba December bafise ama audio menshi abitse bavuga ati none sorry iyo audio yanje ata video mugihe yahuronka na collab bikaze muri Afrika na BNM mukavuga ati collab na ashobora gusohora reka mfatire ku bintu twereje kuyaga wavuze ati aba promoteur biwacu nta kintu kimwe akora afasha abarimvyi batoya kugira ngo dushobore kubamenya yego ariko tufatiye muri gihugu kibanje cha Tanzania Diamond arigiye baragira collab n'abarimvyi batogira ngo abaduze abarimvyi biwacu nabo bamaze kujya hiti bamaze gutobora niki kintu bahanura kugira ngo nabo bashobore kutudugiriza impano mbo ubushobozi akarero nka Sadbi nk'aba Sadbi n'abantu tumuhagarara ko cyane Sadbi arakora ibyo ashoboye kandi kugira ngo izina ryawe ribizina bigutwara ingufu nyinshi kandi ingufu zo muririmbyi n'amafaranga zijya ngo uvura amafaranga iyo umuprofisi ukamurondera abazi neza yuko urondera ari ryo zina utegereza kumuriha kuza gufasha umuntu sawa kubera impamvu runaka kubera Sadbi bamaze gukorana n'abarimvyi benshi bamoni Frere barakoranye aba barinoji barakoranye rero sukuvuga yuko ngo twese tworabi kijisho kwa Sadbi gusa nubwo toduzona Sadbi woduzona Rinoji barakorana na Rinoji ubu nizina rikomeye kabisa ariko ubwo bushobozi abarinivyi y'abarundi ntabwo bafise kubera ko n'igihugu cy'u Burundi kirakenye tumaze kuba dufise igihugu gikenye nituronka n'abadushobora gushiramo imitahe mwabo barinivyi bato ngira bazamuke kuko ndazi nawe wo gushiramo imitahe ndazi narumvise uri kurarapa uravuze Rinoji nawe barakunda kuvuga ngo n'umunebwe ntakora cyane arakora Rinoji nyuma y'imyaka ndukeze yaramaze gusohora indirimbo 8 nyuma y'imyaka ndukeze yaramaze gusohora indirimbo 8 Rinoji nimba uyu munsi ariko araza kuri hiti yiwe mu murekage ntihagire umuntu anamukoroga kubera ko yararushe yarakoze yarapambanye kugira izina ryiwe riboneke iyi zina ribonetse kujya riragoye no gukwambika Rinoji byazokora garuka bahe hiti abongere je sinumva umuntu adafana Rinoji bufanandi sinumva umuntu adafana Sadbi bufanandi